Nari nababwiye yuko muri kino gice kigira kabiri tuza kuba turi kumwe n'umutumire, none twamaze kumwakira n'umushitsi n'umuririmvyi. Mwabonye ko afise yaje yitwaje n'igikoresho yitwa David Byiringiro, niwe tugira tumarane kano kanya tumenye ibitari bike, hanyuma twumve no kumujya. Reka ndamwakire ndamuramutsa. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Murakoze kunyakira muri studio za Heritage TV. Murakoze. Murakoze namwe. Wogira ko twidondora uramutsa n'aba abantu bariko baradukurikira? Ego ntangoye kuramutsa kandi n'abariko baradukurikirana. Ku mazina nkuko mwatangoye mu bivuga nitwa David Byiringiro, nkaba ndumurundi, nkaba ndumuririmvyi w'indirimbo mpimbazamana, hama sanzwe fise urugo, fise umufasha ndetse n'umwana umwe. Yego. Umufasha yitwa gute? Umwana yitwa gute? Umufasha yitwa Kubwimana Gislene, hama umwana yitwa nawe Byiringiro Special Davina. Yego. Wow. Umuririmvyi woducishirizaho gato abwira abantu bumve. Yeah. Ineo sasa na Yesu, ineo sakora ibyiza nkawe, ineo sameze nka Yesu, ntauriho. Amen. Ngo ntauriho yoza asa na Yesu. Iyo ndirimbo turirimbiye yitwa gute? Indirimbo yitwa Ur'agaheta. Ego. Ur'agaheta. Reka tuanze tumenye mbega ufise indirimbo zingana gute? Indirimbo fise zose hamwe n'indirimbo zishika 6, hama muri izo ndirimbo 6 harimo 2 zimaze gukorerwa amashusho abona. Ego. Harimwo audio, harimwo na video. Mbega watubwira amatitre yazo? Ego, hariho indirimbo yitwa Yesu agira neza, hakabaho yindi yitwa ni wewe na yature kwivyiza, tera intambwe, hariho n'iyindi yitwa Rema na Ur'agaheta. Watanguye carrière ryari? Bon, carrière yo kuririmba by'ukuri nkatangura gusohora indirimbo ku buryo bugaragara, na bitangwe indirimbo ya mbere nayikoze mu 2015. Niho natangura gusohora indirimbo ya mbere Yesu agira neza. Amen. Yesu agira neza. Mbega ubutumwa wibanda ko mu kwandika n'ubu bumeze gute? Ubutumwa cyane nibanda ko iyo ndiko nandika indirimbo canke iyo ngize inspiration, kuko inspiration zizo gutandukanye, sinovuga ngo nubu bwonyene canke nubu, ariko ahaniniya novuga urufatiro ko kw'indirimbo ndirimba ni Yesu Kristo, nukwamamaza Yesu Kristo, nka kumwe Yesu yasiga tugiye ngo genda mu mahanga yose muhindure abantu bose abigishwa banje. Ahanini ya nugo rufatiro cyane mpagazeko. Ego. Ukoresha umuziki mu kuvuga ubutumwa bwiza? Ego, ukoresha umuziki kandi ncanzemo n'umuziki wacu w'akaranga. Ego, kugira ngo n'igihugu cyacu kirashobora no kumenyekana biciye muri zindirimbo zacu, kandi igihugu cyacu ni cyaba amahoro. Bibiliya nivuga ngo nimwasengera igihugu cyaba amahoro namwe muzo amahoro. Rero naka karanga izi impano Imana yadushizemwo twashobora no kuzikoresha kugira ngo ubwa mbere abantu bakira imitima kandi n'igihugu cyacu gikire. Ego. Ahubwo nyene ntubanga mu gihugu, uba mu gihugu c'Ubushinwa. Muri umwanya niho mba, kuko sinovuga ko ari yo mba, ariko niyo ndi kubw'amashuri. Ego, niyo sanzwe niga muri umwanya, ariko sanzwe mba mu Burundi, gusa hariya nasanzwe ari ibikorwa byo gusabya amashuri. Mbega uraronka kanya ko gukora umuziki uri muri kiriya gihugu? Akanya karaboneka nubwo rimwe na rimwe, kuko ubifatanije n'iby'amashuri usanga ari umwanya mutoya, ariko ibintu byose iyo wabipangiye umwanya wose ukawupangira igikorwa cawo, birakunda yuko dushobora kuronka akanya ko kugira niko gukora ibino bikorwa vy'Imana, tugasenga
ndetse tukiga byose bikagenda neza mu mwanya umwe. Yego. Nivyo wavuze yuko n'akaranga k'igihugu ugakorera ko cane, mbega ni kumvo iye? Ni kuri yamvo nyene yo guhimbaza Imana ubwa mbere, kuko ijambo ry'Imana niryo rivuga muri Zaburi 149 ngo dushimishe Imana yacu tuvuza, dutamba imvyino, tutamba ingoma, agashako k'ingoma. Urumva iyo Mana nyene muri ubutandukane bw'imico y'ibihugu kanaka turashobora kubukoresha kugira ngo Imana yacu ishishikare guhimbazwa mu butandukane bwacu. Byo bimaze gushika ugatumirwa nk'ahantu karirimba kugira ngo bashobore kubona akaranga k'igihugu bumve n'ubutumwa bwiza. Ego gutumirwa ntaragenda kwiga mu mahanga barantumira kugira ngo twifatikanye n'abandi mu magroupe biblique atandukanye tugakora igikorwa c'Imana biciye muri zindirimbo. Iyo umuntu arose umwanya rero iyo message ije ugomba kwicisha muri ako karanga nyene umuntu yarabikora nta kibazo. Ego. Uhebutse gushira habona indirimbo Ur'agaheta, nashaka utubwire ubutumwa buri nyuma iyo ndirimbo n'ubuwe? Ubutumwa buri muri iyo ndirimbo ubwa mbere ni kugira ngo abataramenya uwo Yesu twama tuvuga, uwo Yesu turirimba, bamenye ico yakoze igorogota ku musaraba, bamenye ko atawundi muntu yakoze nk'ivyo ariko arakora. Umuntu watwitangiye igorogota ku musaraba, akatwigura amaraso y'igiciro, aho abari bapfuye bahindutse bazima kubwo Yesu Kristo yatwitangiye igorogota ku musaraba. Rero ubutumwa buri muri iyo ndirimbo ni indirimbo imara umwanya muto, novuga ko imara iminota ishika kuri 4 n'imisegonda kanaka, ariko iyo yumvirije neza uratahura ibitari kibike kuri uwo mwami yatwiguze. Ego. Hari imigambi yakazoza ka hafi mu muziki woba uri kurategurira abakunzi bawe? Imigambi by'ukuri, imigambi irahari. Nk'ubu dufise imigambi yo ko mu minsi iza dushobora gusohora n'izindi ndirimbo kugira ngo dushishikare kuvuga ubutumwa, dushishikare gukora ico Yesu yaduhamagariye. Ahanini ya nico novuga mu migambi ya hafi ya kure, nayo kumbure tuzoronka umwanya wo kwitegura kandi tuzoyimenyesha abakunzi b'indirimbo himbazamana. Ego. David Byiringiro, unyemere ndagushimire kuba waciye muri kino kiganiro. Murakoze cyane, ndabashimira cyane ukuntu mwatwimviye ko mukadutumira. Imana ibahezagire. Ego. Murakoze. Reka dushimire cyane David Byiringiro kuba yaje muri kino kiganiro. Tumusezera hanyuma dusigamwe indirimbo Ur'agaheta, jewe ndaza kugaruka ndangiza iganiro.